10 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ishirahamwe Rishoto iramutse riha ikiganiro cuguruye abanditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo ishirahamwe Rishoto nk'ishirahamwe mu byo rigwanya ihohoterwa ry'ikiremwamuntu kandi biganira ibarizwa ry'akazi na muntu itanga ubutumwa bwokinga kugira ngo ihonyangwa ry'akazi na muntu ihohoterwa ry'ikiremwamuntu ryagera mu Burundi muri amatora twatangwe turimo ageze kure kandi yo gutora abantu z'amakomine ndetse abashinga amateka mu mwaka wa 2025 azogende neza kugira ngo ntibitusubire kubona aho ihonyangwa ry'akazi na muntu riba abantu bahohoterwa cyangwa bakicwa. Mwanya kubaho rero mu Burundi ishamba Rishoto dufatiye cyane ku mwaka wa 2015 byarabonye amabi amwamwe yagiye raba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cy'amatora, mu gihe tuyarimwo, mu gihe yaheze. Keshi ishamba Rishoto ryabonye yuko amatora abarundi wabaye nk'umugenzo yaho abarundi umenga amatora ageze hageze k'abarundi bahohoterwa, haba imigwi y'abarundi ifungwa, haba imigwi y'abarundi ihunga igihugu, ndetse amatora akaba ikintu umenga kizana intambara y'abavukana. Mu Burundi kandi twage tubabona mu byaje twagirabona twarabonye yuko mu gihe cy'amatora abarundi imitima itaguma hamwe baba barushe bakistana ubwoba. Ariko turabona ubwoba cyumva ko twasanze hari n'ubwoba abarundi bagira mu gihe cy'amatora buva ku butumwa utangwa n'abanywanyi bamwe b'imigambwe ndetse n'abanyepolitike usanga twara imigambwe, kandi ugasanga kandi hariho indirimbo n'ivyivugo by'imigambwe usanga bibi ubwango bizana ivangura amacakubiri afatiye ku ntara, ku moko, ndetse amacakubiri afatiye ku migambwe. Ugasanga n'ugwaruka cyane ugwaruka kuko iyo migambwe imwe ruravuga indirimbo ivyivugo ugatera ubwoba ugatuma abarundi bararushe umutima nturi hamwe, ugasanga ivyo bikaja mu bintu usanga bituma umuntu bakamufata bunyamaswa cyo twita traitement kiriwerendime. Rishoto rero imaze kubona ico kintu yashimye guca itanga ubutumwa kugira ngo ikinge ivyo bintu byabaye mugenzo. Umunsi amatora tugiyemo azo amatora meza ata Burundi bwayabonye, kugira ngo amatora tugiyemo y'umwaka wa 2025 tuyavemo tutabonye umurundi afungiwe ubusa, tuyabemo tuyanasohokemo tutabonye umurundi ahagaritse bidaciye mu mategeko, tuyabemo tuyasohokemo tutabonye umurundi anyurujwe kubera ivyumviro vya politiki, tuyavemo tutabonye umurundi ahunze kubera ivyumviro vya politiki, tuyavemo kandi tubone hase ku intambara y'abavukana bene Burundi kuko byagiye biraba mu gihe amatora abaye. Mu bisanzwe amatora muri Rishoto twebwe ubutuma twagomba rutange n'ubu kuri Rishoto amatora nticari kintu gituma abarundi baryana, nticari kintu ko tubibona gituma akazi na muntu gahungabana, nticari kintu gituma abantu bapfungirwa ubusa, abantu banyuruzwa bicwa abandi bakangara. Twebwe muri Rishoto rero twabona yuko amatora cari n'ikintu kimwe gihambaye gituma igihugu kironka amahoro, gituma igihugu cinjiramo demokrasi, aho abarundi bitorera indongozi mu bwisanzure atahohotewe, hama za ndongozi zigashyiraho demokrasi, umurundi akishira akizana mu vyiwe no mu biwe atakwangazwa canke uzire ikibazo ca politiki. Ikindi naco Rishoto yagomba bamenyesha
Arishoto agomba bamenye ihamagaye agomesha abarundi n'amakungu yuko amatora y'ibihumbi 2025 turimo twaratanguye turiko turayabandanya yaratanguye gushira ahabona ibintu byose byoza bihonyanga agateka kazi namo yagomba bimenyeshe kandi kigiye yongereje ingufu kandi nyinshi igiye kurubuga yatanguye gukurikira ko amatora kandi yashatushimye kucibivuga yuko yamaze kuronka n'imusha z'umugu bigenga jeje utunga amatora w'igihugu seni bwo gukurikira amatora mu gihugu cyose nukuvuga yuko Aishoto nizohora uzohonyanga agateka kazi na muntu itegerezwa kumushira ahabona itegereza kumushira imbere y'abantu n'amakungu bamubone kandi itegereza ku abonye wishwe wotewe tutegeza kubivuga kandi itugarukirizaho uzoba kwaho takemwa muntu akamara kazi na muntu akahagarika abantu akabanyuruza agafungira abantu gusa tuzomwitwarira muri sentare y'ibashingiro ry'u Burundi kuko hariho ingingo zibitomora twishimikije ingingo z'ibashingiro za ya Repubulika y'u Burundi kuko ingingo ya 39 n'ingingo ya 40 iratomora neza kata Murundi ashobora gufungirwa ubusa kizira kiretse mu gihe bitekanije n'amategeko y'igihugu kandi iratomora kandi neza kuko n'abanyepolitiki wari wese yamugambo ari wose adashobora kurizana indirimbo z'ubwanko amacakubiri ifatiye ku migwi y'amoko canke bya politike kuko birahanwa. Arishoto rero iboneyeho gusaba nyerico mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye kugira amatora agende neza nk'umukuru kizigenza mu rwego rw'intwarameheto n'umutekano akaba n'umucamanza mukuru kizigenza mu rwego rw'ubutungane yuko yotegeka inzego z'umutekano yuko zokingira umutekano w'abarundi bose kandi akazihanura ntizivange mu bya politiki kugira abanyepolitike bazikoreshe tukamusaba nyinshi mu gihugu kandi gutegeka inzego z'ubutungane yuko zofasha ntihabe ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu uwogerageza gukora ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu agahanwa agateka w'umutungane ntibafungira abantu gusa ndusuye kubona abantu bahagarikwa bakaja mu mvuto kubera imvo za politiki canke abantu bogerageza kuzabasura kunyuruza abantu ko twabibonye bagahanwa hisunzwe amategeko y'igihugu ndetse na mpuzamakungu. Arishoto irasaba seni irasaba mu seni ko woba umuhagarikizi w'ukuri atahengamiye kugira ngo amatora turimo azagende neza ndetse abari mwihiganwa utsindwa azayemera inayishize utsinda nawe azatwari abarundi bose ntazatwari umugwi w'abantu kandi Arishoto ishamba Arishoto iboneyeho gusaba mu guseni kandi ko yoreka ibimenyesha makuru ndetse n'abakora kwikira amatora b'amashyirahamwe yigenga gushikiriza ibyo babona ku rubugwa uko biri atakibazitira. Arishoto irasaba abanyepolitiki yuko bo kwirinda kuvuga imvugo zicanishamo kandi abanyepolitiki birinde agasotorano. Turabasaba abanyepolitiki kandi muri Arishoto yuko bigisha urwaruka rwabo kwigenza neza bakareka kuhamagarira kubiba inzanko canke kuzana urwankano hagati y'abarundi bose rimwe kugira amatora azagende neza. Turasaba kandi
abanyepolitiki kumenyera kuja mu higanwa muri demokarasi, uzi yuko ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa, ntuze ucuzana utsinze kwiruka ku bandi nkuko twabivuze, utsinzwe nawe kamenga intambara yatanguye. Dusaba abanyepolitike kandi kwirinda mu byo twage turabura muri Alishoto, kwirinda gukoresha amabi ahunyagata na muntu, gukoresha utubuye kimwa muntu bitandukanye, gufata umuntu ubunyamaswa bakoresheje abana b'abakene, ariko abana babo bakaboneka mu mashuri meza mu bihugu byo hanze n'amashuri meza akarorero mu gihugu cyacu Burundi. Abana b'abakene nabo bakabashira kubakoresha ibitabereye. Tuboneyeho Alishoto kandi gusaba ugwaruka rw'u Burundi gutahura ico demokarasi, kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitiki ku nyungu zabo, bakoresha ugwaruka rw'abana b'abakene mu gihe cy'amatora. Ugwaruka rwinshi rurakoreshwa mu ngorane, kunyateka na muntu, guhotera abantu, kuririmba indirimbo no kuzivyina zibugwanko, ziba amacakubiri ku nyungu za politiki. Abana b'abakene, abana babo nabo bakashira mu mashuri meza, aho bagatuhamagara kubabwira abanyepolitiki ati twarabahinyuye, reka natwe tuje mu ishuri biteze imbere. Amakungu, Alishoto irangiza isaba amakungu gushigikira amashirahamwe ariko araharana kugira ngo abakorewe mabi nk'abafungiwe ubusa, nk'abahotewe, haboneka uburyo kugira ngo abantu bashigikirwe, bafashwe, nko kurungika abashingwa manza n'abandi kugira ngo umuntu taronka babafasha, abahotewe kubaronka ukuntu baba assiste. Irasaba kandi yuko amakungu yofasha ngo ubutungane, kugira ubutungane buronka uburyo bukwiye, turonka ubutungane bukomeye bushobora gukora bwigenga butagoyagoya. Tugasaba yuko kandi amakungu yofasha hagashyiramo inguvu, bagafasha no ku mukuru w'igihugu no mu nzego kugira ngo abantu bose bakora amabi ahunyagata na muntu, bahotera abantu canke bakanyuruza abantu, bakica abantu, bagafungira abantu busa, bahanwe hisunzwe amategeko y'igihugu na mpuzamakungu.